6 ku murongo wa 11. Ego hama turaza guhereza ku murongo wa 24. Igitabo c'abacamanza n'urupapuro rw'amajana 284. Amajana 284. Ariko twe turaza kurabira ku 285. Murongo wa 11 uri kuri 285 canke amajana 285. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko Gideyoni yahamagawe. Turashobora kujana rero. Abafise Bibiliya turajana n'abatayifise turaza kujana. Uravuga ngo bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Ofura, cari ca Yowasi umwebiyezeri. Kandi umuhungu we Gideyoni yariko arakubita ingano mu bwato baganiramwo vino bwimbwe mu kuzimu kugira ngo azinyegeze abamidiyani. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka aramubarira ati, Uhoraho mumviriza ahantu ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati, mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe? Bati, Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza aramubarira ati, genda uko izo nkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'abamidiyani, ni jewe ubwanje ngutumye. 15. Aramwishura ati, mbega Abisirayeli, ahantu muhumvirize neza, mbega Abisirayeli nobakiza ntega mwami wanje? Inzu yacu ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndumuhererezi kwa data. Uhoraho aramubwira, terega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. 17 rero aramubwira ati, ninaba ngiriwe akagongo imbere yawe, nunyereke ikimenyetso kinyemeza ko ari wewe ubwawe uvuganye nanje. Nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutsa aho uri nkuzaniye ishikanwa, nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishura ati, nuko ndakurorera gushitsa ugarutse. Nuko Gideyoni yinjiriwe abaga isuguru y'impene, acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa, inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu gwavya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni, arabimushikanira. Maze uwo marayika w'Imana aramubarira ati, abira izo nyama n'iyo mitsima ubishire kuri ico kibuye, ubisuke ko n'uyo mufa. Nuko abigira kuno. Maze umumarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje, ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko uwo marayika w'Uhoraho akamangana niyo maso. Maze Gideyoni acamenya ko yari umumarayika w'Uhoraho, aravuga ati, ewe mwami Uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone Uhoraho. Maze Uhoraho aramubarira ati, mpore, ntaco utinya, ntupfa. Nuko Gideyoni araheza ahubakira Uhoraho igicaniro, acita Yehova Shalom. Kiracari ku musozi Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Usomye munsi Yehova Shalom risobanurwa ngo Uhoraho niwe mahoro. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Iyo amen iteye amakenga. Narimvuze ngo izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Narimvuze ngo izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Oya numve amina muri kino kibanza. Haleluya. Uyu munsi ndashaka tuganire ku ijambo nize, ishikanwa ritumatanya n'isezerano. Imbaraga zishikanwa ritumatanya n'isezerano. Niryo jambo nshaka ko tuganira kuri uyu mugoroba, ridutegurira umutima wacu, kuko turabizi neza kuko kwezi kwa kabiri
ni ukwezi kw'isezerano canke ni ukwezi ko kwimatanya n'isezerano. Rero nimba ari ukwezi ko kwimatanya n'isezerano, dutegerezwa kumenya isezerano ico ari cyo, kandi tukashobora no kumenya uburyo bubereye bwo gushobora kwimatanya n'isezerano bifatiye kwishikanwa. Imana ishimwe cyane gose. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane gose, kuko munavyibuke no ku munsi wa Mungu tuzotanga ishikanwa ryo kwimatanya n'isezerano. Tubanze kwanza twiyumvire bene data, mbega isezerano ni iki? Isezerano ni iki? Ni ikintu Imana ishobora kukubwira c'ivyo izokorera ubuzima bwawe muri kazoza, yaba kazoza ko hafi canke kazoza ka kure. Ico Imana yavuganye n'ubuzima bw'iwawe izokorera ubuzima bw'iwawe, mubanze mu bitahure, ishobora kubikubwira iciye mu ijwi ryo mu mutima, conscience, hama kikaza ari rema atari logos. Nkuko Imana ishobora kikubwira muri voix audible canke mu ijwi mu rwego rw'Imana ishobora kukubwira ukumva ijwi mu matwi yawe, kubera ko Imana yahisemo gukoresha iyo nzira. Ariko kandi ni nk'ico Imana ishobora kukubwira nk'isezerano mu ijambo ryayo, ariko iryo jambo ryayo rikarengana urwego rw'ijambo ryanditswe, ico bita logos, parole écrite canke ijambo ryanditswe, ahubwo rikaza rifise ukwemezwa mu kwizera kuzuye, ico twita logos, ico twita rema, ijambo rihumetswe n'Imana. Uko muvyibuke uburyo bubiri bw'ijambo, hariho urwego rwa mbere rw'ijambo, inyuguti zanditswe n'Imana, logosi, ariko hariho igihe Imana ikoresha logosi ikayiremesha conviction, kuko Imana aba ari itubwiye iryo jambo rikaremera muri twebwe. Imana ishimwe cyane gose. Ico gihe rero rirengana urwego rwo kwitwa logosi, ijambo ryanditswe, rigacika rema, ijambo ushobora kubaka ku kwizera kubera ko wumvise ukwemezwa kuva kuri mpwemu yera. Imana ishimwe cyane gose. Muri Amerika higeze kubaho igihe abana b'umupasitori bigeze kuja muri Sunday school mu gitondo. Bagiye muri Sunday school mu gitondo, bagarutse imvura yari yaguye, baca basanga ahantu bari bajabutse uruzi twara kw'imyaka 13 14 twari tubiri, dusanga ahantu hariho uruzi bajabutse amahoro, basanga uruzi amazi yabaye menshi cyane. Gakuru kaca karahagarara karavuga ngo muri Yesaya ijambo ry'Imana ravuga ngo muzoca mu nzuzi ntizizobarengera, kandi muzoca mu muriro ntuzobatuye, imbeya zawo nizobaturira. Ako kana iryo jambo karisomye, kaca karavuga afata kuboko mugenzi wako ati tujabuke, bugikorokera muri ya mazi, amazi arabutwaye. Kubera iki ayo mazi yabatwaye kandi ijambo ryanditswe? Mbega iri jambo ni Imana yabeshe? Oya, ijambo ryo muri Bibiliya ritarashobora gutegwa mu mutima wawe ngo rizane ubushizi bw'amanga buhagaze mu kwizera, rirashobora kuguma ari logos, ariko ijambo riko bitangaza igihe ryavuye mu rwego rwa logos rigacika rema yica Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe cyane gose. Gwica Imana ivuganye nawe. Ugerageje kuraba muri Bibiliya urashobora kubitahura. Turashobora kuraba abavugishwa n'Imana ba Elisa igihe wa mama yagenda kumubwira erega jewe umugabo wanje yiga ivyo kuvugishwa n'Imana yarapfuye, yari ideni, hari umugabo aje kuza gutora abana banje ngo abagurishe. Elisa aramubwira ati none urashaka ndagufasha iki? Muhiri wawe ufise iki? Wa mudamu aramubwira ati je muhiri wanje mfise utuvuta duke gusa. Aramubwira ati ntaco bitwaye, genda utire ivyombo kandi ntutire bike, hamuce wiyugarana ufate ya mavuta uyasuke muri vya bintu icuzi ukureko. Ugerageje kuraba Elisa ijambo yakoreyeko, ntiyakoreye ku ijambo gusa ryo kumenya ko Imana ari Imana bitangaza, yakoreye kuri rema. Imana ishimwe cyane gose. Ni jambo ryanditswe dushobora kubona ko ari bisanzwe, ariko Imana ikaritera mu mutima wawe, warihagarara ko ibitangaza no twumiza bigakoreka mu buzima bw'iwawe.
Imana ishimwe cyane gose. Imana irashobora kuza muri Bibiliya, turabizi neza yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndi kumwe namwe, kandi iri jambo ryanditswe inshuro zingana n'umwaka. Ariko nagira ndakubwire ngo iryo jambo urashobora kurisoma kumva ko ari Imana yavuze ukavyizera, ariko hari iryo jambo nyene Mpwemu Yera arizana nkarema rigategwa mu mutima wawe bivanye n'ikigeragezo kiri imbere yawe, akakubwira ngo ndi kumwe nawe ntacu uzoba. Iryo jambo ryaremeka mu mutima wawe, ugasanga ibihe byari bije kukumira ntibifise imbaraga zo kukumira, kubera ko rema Imana yihagaze ko itera muri wewe, ugahagarara muri ivyo bihe bikumire. Kubera iki? Yavuye mu rwego rwo kwandikwa iza mu rwego rwo kubiki rwo kuba ijambo Imana ivuganye na wewe mu bwimbike. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni naco gutuma rero utahure neza isezerano ni jambo Imana yavuganye na, nico Imana yaguhaye biciye muri biciye hehe? Muri conscience, biciye hehe? Mu Imana ishobora kuvugana nawe muri voix audible, nkuko bishobora guca mu ijambo ry'Imana. Ico nico biti isezerano. Imana ishimwe cyane gose. Ariko tawura kino kintu, isezerano ryose iki kintu gisurinye neza, turyakiriza ukwizera kuko nta gicu cyaryo kiba gihari. Uko Imana iguhaye isezerano nshaka kavugana na wewe, nagira ndakubwire ngo ntivuga ati nzokugirira neza uce wunamura amaso ubone ukugira neza ko Imana kuriko kuraza. Oya, ishobora kukubwira ngo nzokugirira neza, wagira gutya ukabona ubugaragwa. Asifiwe Yesu. Ishobora kukubwira ngo nzogukiza, ariko wagira gutya ugasanga umuriro wa mararika bikubwira ko atacu uzoba, uri kurajugumiraho ubifutse ibireta 10. Uko turajanaga bene data. Ishobora kukubwira ati ngiye kugutungisha, ariko wabiraba uwo munsi nyene yakubwiye ko igiye kugutungisha ukacurara inzara. Yakubwiye ko igiye kugutungisha, ariko uwo munsi ukacugira iki? Urara. Mu majambo yumvikana, nta sezerano na rimwe Imana ihora ivuga ngo urunamura amaso gutya uvuga ati wow ndabona agacu. Oya, isezerano ryose turyakirisha ukwizera tukimatanya naryo. Ari umuntu ndiko ndatera intege bene data. Gerageza murabe Yosefu. Igihe Yosefu Mpwemu Yera biciye yamurotesha inzozi, akabona imikama y'ingano 11, urabona yose iratemvye, uwiwe ugasigara uhagara. Ntibyari bigaragara neza yuko Yosefu bene wabo bazomupfukamira? Igihe yabona n'inyenyeri 11, akabona n'izuba n'ukwezi, ntiyabona se na nyina na bene wabo. None ikibazo gihagaze nga Yosefu n'igiki camureka ko bizoba? Cambere yari ifise imyaka 17. Cya kabiri yarakijya mu nzu ya se na nyina. Cya gatatu nta vyizigiro na bimwe wovuga, ariko ugerageje kuraba ivy'Imana yavuga umugabo na Yosefu ubwiwe nta namwe Bibiri tweretse ko yavyizeye. Ariko Yakobo, Imana ishimwe cyane gose, Isirayeli niwe wenyene biboneka ko yavyizeye, nubwo yamukariye. Bibiri tubwira ngo Isirayeli ayo majambo yabika mu mutima wiwe. Kwizera nico gutuma ibintu vyose Imana ivuganye natwe. Allo, gira gucya gatoya. Ibintu vyose Imana ivuganye natwe, twebwe abantu bari mu isezerano rishasha biratandukanye n'ivy'Imana yavugana n'abantu mu isezerano rya kera. Uko mu isezerano rya kera abantu barashobora gukekeranya bakaca basaba ikimenyetso. Mose Imana imubwiye ngo urumva bizogenda gutya, ati nagera kwa Farao mbikimenyetso nzomubwira gute? Imana iravuga ati naco bitwaye ndabizi, impamvu kekere ndabizi, fata iyo nkoni iterera hasi icika inzoka. Ati fata umurizi zishika inkoni, hama fata kuba ikiganza cawe ushire mu gikiriza gicika imibembe, gikureyo gicika ikiganza. Mbega murazi impamvu mu isezerano rya kera Imana yabaha ibimenyetso, ariko mu isezerano rishasha ibimenyetso bidakenewe cyane? Ni kubera ko abo mu isezerano rya kera nta mpwemu bari bafise ngo baronke conviction, ariko twebwe turafise Mpwemu Yera ashobora kutwemeza tudahagare ko biboneka, tukagendera muri urwo rwego rwo kwizera. Iyi mikrofone muyikuriki aho yariri. Asifiwe Yesu.
muriko murabitoraga bene data. Nico gutuma mu isezerano rishasha utanguye kuza ngo asangwa ari wavuze Mana. Ubu rero imvura nigwe muri iki gice ahantu higwe. Nagira ndakubwira ngo Imana irakuraba ikavuga ati we peti wowe ushaka kuzana ibintu byo kubipimira mu mutwe kandi amasezerano apimirwa mu mutima. Nico gutuma biriva ngo abarongogwa na mwemu yara nibo bana niturongogwa n'umutwe turongogwa n'imwemu. Nico gutuma umuntu wese w'Imana ategereza kwimenyereza kumviriza imwemu kurusha kumviriza umutwe, kuko umutwe wuzuye ibiharuro ariko imwemu irafise conviction iva kuri imwemu yera. Numve amina muri kino kibanza. Tuko turajanaga bene data. Nico gutuma rero isezerano nta munsi numwe uzogerageza kuraba Imana igihe yavugana n'umuntu uvuga ati wow ndabibona. Oya Imana igusanga mu kinogo ikakubwira ko izogutereka muri etage. Hama ugasanga no muri ico kinogo nta ngazi iriho igukura muri ico kinogo. Ariko Imana ibishaka iki? Ibishaka ko tuzamura ukwizera kwacu kukatumatanya n'ikiganza kitaboneka c'Imana. Semeni amina. Tukizera ko wasezeranya ari wo kwizigirwa no kubishitsa zobishitsa. Semeni amina. Tuko pamoja watu wa Mungu. Nico gutuma isezerano bwa mbere na mbere ntabwo turyakiriza ibiharuro. Isezerano bwa mbere na mbere turyakiriza ukwizera. Nico gutuma Bibiri ivuga ngo udafise ukwizera ntibishoboka kwagira iki? Oya ntibishoboka kwagira iki? Icya kabiri umugororotsi azobeshwaho niki? Umugororotsi atabeshejweho no kwizera arananigwa. Kwa pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Imana irashobora kubwira ko izogutwara amahanga. Kandi none kugeza kuri papa wawe nabo muvukana bose batarenze kanyaru. Igihe ushaka kuzana ibiharuro ngo bizogenda gute, nagira ndakubwire ngo Imana ntibesha bizoshika, ariko birashobora kuzoshika wararushe cyane. Urabitahura? Allo? Nta kaga gahari kangana Imana ikubwiye ngo nzokugaburira ejo. Ukacureka kuvyizera partiri wa musi ukacutangura kubona ejo kwazoba amacungu. Ugatangura ukarira. Ivyo kujya bikaca bigusanga uri kurarira. Kubera ko wanse kwizera. Hamugasanga uri kurakatitongo utamira inyama kandi inyama iryoshe yategeza gushira amashimwe mu buzima bwe wawe. Normalement Imana iguhaye ikintu ibishaka ko wihanagura ukacitega kije cyongereza umunezero w'ubuzima bwe wawe. Nico gutuma ukwizera ni kimwe mu bintu biruhura umuntu inyishika mushikira ataratagangara. Tuko pamoja watu wa Mungu. Inyishika gushikira utaratagangara. Ariko iyo udafite ukwizera inyishira ashobora kugusanga watagangaye. Aho inyishishika ukaca wihana. Mana sinarinzi kuzobishikana nta shimwe rihari watagangaye. Ariko kwizera kurashobora gutuma igitangaza gikoreka ishimwe rikaca riduka mu gishingo cyo kwihana. Haleluya. Ubwo n'ugwego isezerano ryose turyakiriza ukwizera. Nituryakiriza termometre oya nta gipimo ivy'Imana yavuze. Nta gipimo gipima ivy'Imana yagize iki. Isezerano ryose turyakiriza iki gabene data? Ukwizera. Hama rero hacakurikira uburyo bwo kwimatanya rero n'iryo sezerano. Uburyo bwo kwimatanya n'isezerano twimatanya n'igikorwa kivyawe no kwizera kwacu mu kwemera kwisezerano rizotuzako. Aho ndahejeje ntangamarara ndashaka twinjire mu ijambo nyezina rero. Dusomye amajambo mu gitabo c'abacamanza 6 twabonye neza ko ari inkuru y'umuhamagaro y'umuntu yitwa Gideyoni. Tubanze kwanza turabe mbega Gideyoni ninde? Gideyoni numwana ava mu akomoka mu muryango wa Manase kandi yari umuhererezi. Mu rutonde rw'ivy'Imana uzugerageze kuraba guhera uko abana ba Yakobo bagenda bakurikirana niko na Bibiliya ibaharura kuko ari abanyenkomezi. Niko n'urutonde bari bazi neza yuko Imana ntishobora gukoresha umuhererezi kandi hari imfura. Urabitahura? Uyu rero umwana wa Yowasi Bibiliya itwereka neza ko abiseye bari bamaze igihe mu biba batwaza igitugu n'abamidiyani. Uyu musore Gideyoni
raba amakondisiyo yarazungurutse ubuzima bwiwe. Bibiri tubwira ngo yariko arasekura ingano yimvye ubwato mu kuzimu kugira ngo azishe abamidiyani, kuko abamidiyani buri gihe cyose umurima weze baca baza bakimbura imirima, hama Abisirayeli bagasigara ataco bafise. Uca wumva neza ko bari mu bwoba bw'agatengo, badafise ubagwanirira, kandi ibi bihano byinshi vyategwa nuko Abisirayeli bacumuye kuhoraho bakamuta. Hama Imana ikabagarukanisha ibihano kugira ngo noneho bayitakambire. Bamara kuyitakambira, Imana ikagira ubuntu, ikabahagurukiriza umuntu wo kubatabara. Gideyoni rero yari muri situation ikomeye cyane gose, abarakubiswe bari mu bwoba n'agatengo. Nawe nyene biraboneka neza ko arongowe n'ubwoba, yari karasekura ingano mu kuzimu, mu kibanza yafashe ubwato abwimbira mu kuzimu, ariko arasekura kugira ngo uko biri kose baronka gafu, ariko ako gafu bakanyegeje abamidiyani. Imana dufashe cyane gose. Raba rero muri ubwo bwoba, muri ako gatengo, Imana itazibigwa, Imana itabura uko ibigenza. Marayika w'Uhoraho, ahantu hose muri Bibiliya uzosanga handitse ngo marayika w'Uhoraho, uzomenye ko ari Yesu imbere yuko yambara umubiri. L'ange de l'Éternel ni Yesu imbere yuko yambara umubiri. Imana ishima cyane gose. Raba rero aza kuri Gideyoni aramubwira ngo wamuhizi w'inkomezi, wamuhizi w'inkomezi, Uhoraho ari kumwe nawe. Ariko gerageza urabe situation ya Gideyoni. Ntiyari umuhizi mu bigaragara, yari umunyantege nke, kuko iyo yari kuzoba ari umuhizi, yari kuzoba ariko arasekurira ingano haboneka. Iyo yari kuzoba ari umuhizi, yari kuzoba uko biri kose yarahagurutse ngo agwanire bene wabo. Ariko ugerageje kuraba Imana uko yamubonye byari bitandukanye nuko yibonye. Kandi uko rero niko Imana itubona. Hari igihe Imana ikubona uri umutunzi w'ejo, ariko ibyo bikakwereka ko uzopfira mu bukene ejo. Imana ishima cyane gose. Hari igihe Imana iproklama inkomezi ziwawe mu gihe wewe wibona kuri kabutura simple ugiye gupfa. Kubera iki? Ijisho ry'Imana n'imvugo y'Imana biratandukanye n'ingene umuntu yiyumva. Ni naco gutuma Bibiliya itubwira ngo niturongorwa n'ingene twiyumva, turongorwa n'ingene twizeye. Imana ishima cyane gose, kuko kwizera ni urwego rumwe rutumatanya n'umutima w'Imana. Ugashobora kurengana uko wiyumva, ugashobora kwiyumva no kwibona uko Imana ikubona. Haleluya. Arabango ugira ubuntu muhizi w'inkomezi. Gideyoni aravuga ati sha, uretse kuri kurancoza, uretse kuri kurancurira, none kuvuze ngo Uhora hari kumwe nanje, mu bigaragara Uhora ari hehe? Mbega vya bitangaza basu twarumvise amatemonyage, ibitangaza vya basogokuruza bacu biri hehe? Vyagiye hehe? Bimeze gute? Ko ari bakuye mu gihugu ca Egiputa, none yaraduhevye, yaradutaye, bimeze gute? Marayika ugerageje kuvyumva bene data, iki kibazo ntiyakimwishuye, yakomeje umutima afise, aramubwira ngo genda utabara Abisirayeli, uko inkomezi zawe zingana, ico bikora nzoba ndi kumwe nawe. Isezerano rya kangahe? Rya kabiri. Ijya mbere ni isezerano ririmo proclamation, iramubwira ngo muhizi w'inkomezi, Uhora hari kumwe nawe. Ijya kabiri, genda ugwanira Abisirayeli, ubakize abo batwara amanyama, nzoba ndi kumwe nawe. Asifiwe Yesu. Ko marayika sindamubona, reka aramubwira ngo urabona vya bitangaza vya kera uko yabakuye muri Egiputa, ivyo nta nyisha bifitiye. Ico yamubwiye ngo malgré kubaza Imana aho yagiye, wewe haguruka, azoba ari kumwe nawe. Kuko Imana ntifitiye inyishu ibintu byose, Imana ifitiye inyishu icyo ishaka kukuvanamwa mu buzima bw'iwawe. Cyo gituma mu buzima ushobora kugenda ukarira, mu marira ntiwumve ijwi ry'Imana, ariko wamara kwihanagura Imana ibatse wahejeje, nzokugirira neza. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ukaboroga, muri uko kuboroga ibigumbagumba vyahera, Imana ikakubaza ati koma vyagenze, waheje kuri ate? Kutanyishuye oya, nzokugirira neza. Igasubira kugwisezerano kandi ziko na ya mbere yatevye. Imana
ntizi kubesha. Imana ntibesha, ariko Imana irazi kwidutevya. Kandi rimwe na rimwe udafite ukwizera ushobora gukekeranishwa no kwigutevye ukibaza ko itumva amasengesho yiwawe. Ariko ndazi ko Imana ari yumva amasengesho kuyashira muri stock kugira ngo izoyishurire rimwe, kugira ngo utaruzuza ivyo ushaka kuyibwira. Kuko mu gitondo uyibwira ikanda mbiri, saa sita ukayibwira ijipo, ikavuga ati n'umupira wawe wibagiye. Urabona? Hama mu gitondo bati ngo Mana unyishurire inzu, ikavuga ati ndarindiriye ko na saa sita wibagiye kutaza gufungura. Hama saa sita ati Mana n'ivyo kurya, ikavuga ati rega wibagiye ko n'abana ejo bazobirukana ku ishuri. Ikarindira mu ijuru ati Mana n'abana. Hama kwerezo ryabyo zikaje ati Mana byose ndabivuyemwo, mpezagira. Kuko muhezagiro uzotuma ukuvura amabezo yawe yose. Ikacivuga ati ko amasengesho yuzuye rero ndashobora kwishura amasengesho yiwawe, narindindiriye kuyuzuza. Haleluya, haleluya. Raba rero iramugira ati genda uko izo nkomezi zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiya, ni jewe uhoraho ngutumye. Raba rero Gideyoni aciye atangura kuzana rero ibibazo. Ku murongo wa 16 aravuga ati none Seigneur, byakwere tureke byo kubeshanya. Ego navyumvise, uri kumwe nanje, urashaka ko nkiza Abisirayeli. Omwe cyambere nzobakiza gute ndumuhererezi mu nda ya papa? Oya, erega wavyibage ko ndumuhererezi. Icya kabiri, mu yandi majambo Gideon reka rakosora Imana, byari kumvikana ukoresheje imfura yo mu muryango iwacu. Byari kumvikana udatangure kuri Manase ahubwo ugahera hejuru. Byari kumvikana jewe nobakiza gute? Cyambere jewe ndiki ndumuhererezi. Icya kabiri, umuryango wacu urakengeretse cyane, ibibazo biracabandanya. Ariko muvyibuke Imana imubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Rabijambo uhora yamwishuye. Uhora yamubwiye ngo izo ntege nke zawe nanje sanzwe ngiziki. Sanzwe ndabizi. Ku murongo wa 16 uravye neza aramubwira ngo erega jewe nzoba ndi kumwe nawe. Raba isezerano rya gatatu, uzoririka Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Imana ishime cyane gose. Riba isezerano rya kangahe? Rya gatatu. Erega jewe uhoraho nzoba ndi kumwe. Ni majambo si kubw'inkomezi zawe, si kubw'ubushobozi bwawe, ni kubw'imbaraga zanje, kuko nzoba ndi kumwe na wewe. Ikiganza canje kitaboneka kizoshoboza ikiganza kiboneka kwica Abamidiyani benshi nk'uko umuntu ashobora kwica umuntu umwe. Erega nzoba ndi kumwe nawe. Gideyoni nimba yashe yinjira muri Bibiliya atahura neza ko ivyabona bitatu bitabesha. Raba inyifato Gideyoni yaciye akora, kandi iyo nyifato niyo nyifato iturindiriye twese. Imana ishima cyane gose. Imana ishima cyane gose. Ndashaka ndabereka intambamye zibiri Gideyoni yari afise. Erega bene data, Gideyoni ntiyari karata. Ikibazo yari afise sukudatahura ko ari Imana iri kiravugana nawe. Oya, Gideon yaratahura ko ari Imana, ariko intambamyi ya mbere arabishije amaso ntiyabona aho bizopfa. Kubera iki? Arafise uko yari yiyizi kandi arafise uko yari yibona. Bisigura ngo ivy'Imana yari mwiteze ko byari binini kurusha uko we yiyizi. Imana ishima cyane gose. Ivyo Imana yari mwiteze ko, ivyo Imana yari kiramusezeranira byari binini cyane gose, birengeye uko we yizi. Kuko malgré ivyo Imana yari kiramubwira, Gideon arafise uko yari yizi. Ico ni cyambere. Icya kabiri, arafise uko yibona. Bene ntibiragushikira Imana ikakubwira ikintu washika mu cumbu kiraba mu ciro rugatwenga, ugatwengesha no kuraba ivyo Imana yavuze ingene bingana. Hama nawe ukarabaho wavuye ugasanga ni hagufi, ukavuga ati ibi bintu bizova hehe. Ariko ndashima mpemu yera w'Imana caza hagati na hagati akagukuramo kurabaho wavuye hafi, akakwereka kure Imana ishobora kugushikana, bidahagaze ku mbaraga zawe canke amateka yawe, bihagaze ku mateka y'Imana itazi kunanirwa mu rugamba. Semeni ya mina. Naho Bibiri ivuga ko mpemu ari umufasha. Asifiwe Yesu. Imana ishimwe cyane gose. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Ninacho gituma bene data
igihe cyose intango yo kunanirwa k'umuntu ihagaze ku kuraba kw'amaso yiwe, ihagaze ku kuraba kw'amaso yiwe. Uzubirabe mu buzima, urashobora kuraba umuryango wawe ukawitiranya n'iherezo ryawe, ariko tukibagira kino kintu: iyo Imana iguhaye isezerano iriremera n'inzira ryo gushika. Semeni amina. Iyo Imana iguhaye isezerano iriremera n'inzira yo gushika. Niguha isezerano ngo wowe uzoriremera inzira. Oya, Imana irariremera inzira. Ni nacyo gituma wowe icyo ukora wemera kurongorwa mu kugendera muri ya nzira, ariko Imana irazi ryari zo kwiremera inzira ishika mu isezerano. Aho niho hahagaze ukwizera. Imana ishimwe cyane gose, Imana ishimwe cyane gose. Hariya Imana ishobora kuza kugira ngo uzoba muri Amerika, kaje usanga amagenerasiyo 5 yiwanyu nta numwe yegeza akandagira hehe, nta numwe yegeza akandagira muri Tanzania. N'ibiro vya pafe ntuzi aho biri kandi uba mu gisagara ca Bujumbura. Nta na pasiporo ufise, par hasard document ihambaye ufise ni karanga muntu. Ega ndabibutse ntaho umuntu yadushingiye. Mudamu araho umu expert yari mu ishengero, hama mu ishengero hari umuhungu mu kabutura sempre. Uyo muhungu umunsi umwe mpemu yaramushiramo mu mutima ko wa mudamu umunyamafaranga zo mubera umugore. Ariko muvyibuke nawe nyene yari ngenda ku Mana uyo mugabo. Hama umunsi umwe aritora, amaze kwitora agenda kuri wa mugore aramubwira ngo, wa mukobwa ati mpemu yera yambwiye ko ari wewe mugabo wanje. Wa mugore aramuraba ati umugore wanje, aramuraba kuva ku birenge aramubwira ati ariko ndugu yangu, yego turasengana kandi Kristo yaragucunguje amaraso, ariko uransuzuguye. Cyambere ntiwize, jewe narize ndaminuza nkora muri Nations Unies, wewe akazi kakuberengera nakubuzamu, je nawe tuzohurirahe. Aramubwira ati yamara ni mpemu yabimbwiye. Aramubwira ati nukuri niyo mpemu wawe ndavyanse, genda ubandanye pamana n'ubuzima bwawe kandi unyikureko. Acagenda no kwa pastor aramurega. Pastor nawe aravye mu bigaragara aramubwira ati nukuri uriparika, kandi ivyo bintu ushaka kunyirukirana bakirisu rekana navyo. Ndugu yangu, hama inyuma y'imyaka 2 wa mudamu bacamukura aho yaba aza gukorera muri Canada. Ahagaze imbere y'ishengero ati burya ku munsi wa 2 uzoja muri Canada niyo ngiye kubandanya ubuzima. Hama wa mutipe ku munsi wa 3 ati nanje gusezera, wewe uri wisezera yo wanje kandi on sait jamais ko ntazo gusanga muri Canada. Mukobwa ati umupfu ntiyinukira basha, Canada uzohagera gute? Saramubwira ati nukuri reka ndeke kwiteranya n'Imana, ni waramugushite muri Canada nanjye uzasha ndavyemera, kubera ko yabona ko atanzira ihari. None urazi cabaye umwaka wa mbere, umwaka wa 2, umwaka wa 3. Umwaka wa 3 wa mutipe hacaza aba missionnaire muri ico gihugu, baca babona ingene ameze, baramwikundira bisanzwe gusa. Hama bakagenda bamucorera duke duke bajana mu misozi byanda gutakira. Hama un jour wa mugabo acagwara ingwara iteye ubwoba, aho abantu bose bavuga ngo mwene data arapfuye. Baba missionnaire baca baravuga ati ko twamukunze, reka uko biri kose dukora ibishoboka byose tuje kumuvuza hanze. Bamuronderera passport, bamuronderera ibipapuro byo kwa muganga, bamwuriza indege ari ndere, bamutwara muri Canada mu hehe. Hama wa mu pasitori aca telefona wa mukobwa ati Margaret ni mwene data uramuraba aje muri Canada. Pasiporo yarondewe nabandega bene data, indege yarishwe nabandi. Amageze mu bitaro wa mukobwa aza kumuraba, bamutipa ati uri wisezerano ryawe.
muri Canada barapimye babura ingwara carakira. Erega wa mukobwa yaciye amanika amaboko. Bagira mariage bagaruka muri Afrika, ico Imana yavuze biracujuje. Si buri munsi ibintu vyama bisa nkaho umenga birashobora gukunda. Iyi Imana itanze isezerano iriremera n'inzira semeni ya mina upfa kuyizera. Hari abantu muri mwebwe Imana yahaye amasezerano nawe wiravye ukabona umenga ntungana n'iryo sezerano. Nirirasohora ariko warirwa kwiraba ukavuga ati nukuri. Hari n'abandi Imana yabaye ikayabasohorera ukacuvuga ati ariko vraiment byari kuzoca hehe. Ariko ndakunda umugabo yitwa Yesu. Oya mumumpere haleluya haleluya haleluya. Yarabonye ko inzira zose zidakunda acaravango ni jewe nzira nukuri. Nta ushobora gushika kwa data, nta ushobora gushika ku isezerano nta mujanye. Nimba Yesu ari inzira, niwe nzira y'amasezerano yose shobora gushika ku buzima bw'iwawe upfa kumwizera. Haleluya. Hari igihe wiraba wararenganye ibi ukavuga ati aha nice ndahageze. Ariko wabiraba ugasanga niwe nzira semene ya mina. Umugabo umwe umunsi umwe ngo higeze kuba competition course y'ibikere. Ibikere hama babishiriraho point de départ na ligne d'arrivée. Hama ibikere murazi ngene bigenda? Mubizi? Bigenda gutya. Hama icambere kiragenda hama bibiri bimaze kujabuka kimwe kica kigera mu ibarabara hagati. Acaza umugabo nawe ariko ariruka kujabuka imodoka araza asanga yagikubise iteki kica kiragenda iyo teki iragitwara gushika kuri wa murongo byategeza gushika ko kiba kirawurenze. Kimaze kuraba ngo birababaza ariko birihutisha. Mwari muzi neza ko hari igihe imibabaro izihetse inyishu y'amasezerano yacu. Haleluya haleluya haleluya. Satana agacika umukozi w'Imana guheka kubabaza ariko agasanga yagushikanye ku isezerano ryawe. Kuko uko akubabaza niko usenga cyane, uko agukubita niko wisonzesha, uko yugara inzira niko ukesha. Imbaraga z'amasengesho zikugurura ikirere ukisanga umaze gushika mu masezerano. Birababaza ariko birihutisha. Asifiwe Yesu. Kino kintu gitane kuri uyu mugoroba. Iyi Imana iguhaye isezerano niyo iriremera inzira. Nimba ari ireme inzira reka no gutangura kwimvira bizoja hehe bizova hehe bizogenda gute, siyo kazi yako. Njia ni Mungu atayumba. Yo amen. Sindayumva sindiko ndayumva. Inzu yacu ko ariyo hasi. Imana iramuga ati vyinzu yashaka kuvyinjiramo. Oya kimwe erega jewe nzoba ndi kumwe nawe kandi uzoririka abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Imana ndayikuninge nitangaza intsinzi itinjira mu bibazo. Ibibazo urabona bizova he bizoca he bizogenda gute. Imana ati ivyo nibindaba. Imana ishimwe cyane gose. Reka ndabereke ikintu kimwe gikomeye cyane. Urabizi Imana iguhaye isezerano ikwereka ryuzuye ariko ntiyigera ikwereka inzira uzocamo. Urashaka kubitahura neza? Raba Imana ishitse muri Egiputa isanga bise barapigitse imyaka 150. Irababwira ngo nje kubakura muri ya munumvise amaborogo yanyu. Ububabare mutezugwa n'abanyegiputa manukanye no kubakiza ndabatware mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ico nasezerane basokuruza banyu ko nzokibaha arico Kanani. Ugerageje kuraba aba bantu jeni baza yuko bamaze gukira ukuboko kwa Farao bagiye batamba tugiye Kanani mu gihugu c'amata n'ubuki. Ariko ndababaza ikibazo kimwe, inzira zaca muri ico gihugu muribuka abansi bari barimo, muribuka intambara bari barimo. Ariko Imana ntiyigeze ibabwira, yagenda ibabwira etape par etape begereje. Kuko hamwe Imana yo kubwira aho uzoca ngushikira amasezerano wogira ubwoba utaranayatangura. Ariko Imana ikubwira inyishu uzogira ukagenda utegwa intege n'ikibandi n'igicapo hamamara kugwa mu kibazo ikakubwira ati don't worry ndi kumwe na ikakuramira kugira ngo ugumane igicapo ca ya masezerano.
Nico gituma mu buzima reka ndakubwiza ukuri, twese dutunzwe n'ikintu kimwe: gumiza amaso yawe ku mucunguzi wawe uzoshika. Ariko ni wakura amaso ku Mana, urashobora guta ubwoko utarashikira isezerano ry'iwawe. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Je ntama ndaba ndugu yangu, je ndavyibuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 997 mba mu buhungiro mu ikambi y'impunzi yaba mu ya gatatu ngaho ku mashuri. Twaba mu kintu cyitwa Brende. Brende urayizi? Urabona nyuma y'amashuri hariyo utuntu buri mu nyuma ya chaque classe tuba dusokoroka gutya. Aho twaca dukubita kwihema hejuru ku mabati, ukacukubita ku ibibuye bikaca byinjira ngaha, ukacutabura akaryango, twayita Brende rero. Maze gukizwa nkakira Yesu, nkuzura mpwemu yera, amasezerano ndayakira. Muri ico gihe Imana iransanga, irampamagara, John ati sa, irambwira ngo ni wabandanya kugendera mu kagozi ko kugororoka nzogushira hejuru. Mu buryo nabakurabira hasi bazokurabira hejuru, nzogukomeza, nzokubaka, nzobana nawe, nzogukoresha hafi na kure. Igihe Imana ariko irambwira ko ninarushirizaho izongira uhambaye, nariraba nanje. Ico gihe nta nikirato nari mvise, nari mikanda mbiri. Imana ikakubwira ngo uzoba agakomeye. Nizo kanda mbiri nizari gwanya, nizo nari natiye mama. Murafyina. Sizova ndavyibagiye umunsi umwe hageze ko nanje ndondera karanga muntu. Cangenda ku mutipe yitwa Rama. Rama caniza ururato rumeze nk'igipolisi bakase hasi. Eka mon frère, none ndatira ikirato ntire n'amashesheti. Amashesheti narimvize gwa rurato ncana rucomekamwo kuva muri quartier turuwa mu mpunzi no kuri meri, kuko niyo karanga mu ruzari. Kumva ca kirato kiranja, amabavu aratonoka. Ndagenda kuri meri, ndaheza ivya karanga mu, ndagaruka n'amaguru, ngeze ku ntahangwa numva amaguru yose yahiye. Chafata bwa birato ndabikura ndabimanika ngaha, miye yo mbarabara na miguru wazi, ndiko ndasunda. Ariko ni waho n'Imana yabwiye ngo ni wagoma mu kagozi ko kugororoka nzogushira, n'abakurabira hasi bakurabire. Ariko muri ico gihe yabimbwiye inzira, nariko ndarabigwa hasi. Munanielewa? Mu buhungiro ndugu yangu, davyibuka hageze ku mugoroba kugira ngo twibagize amacungu. Twagira umugwi n'abana, abandi ugasanga dutanguye kuririmba ngo ubuyibuke intete n'ibiharage bakuzurize mironko, uhituja kuryama uramenye utarota abo wasizi wanyu utari bubasange, wabaye impunzi. Zo ndirimbo twaririmbira i Babuloni. Udafise ivyizigiro nabiki, Mana kubwira kuzoba uhambaye, ntikwereka inzira uzocamo ngo buhambaye. Iyo niyo Mana twizeye, kuko irabizi ko twocika intege hagati mu rugendo, ikatuzigamira ivyizigiro. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ariko aranyumva? Asifiwe Yesu. Nibe vyashikiye Gideyoni. Ariko gerageza murabe ikintu gikomeye ico jewe nise kwimatanya n'isezerano. Iyo umuntu wese amaze kwizera ivy'Imana yamuvuzeko, ategeza kwimatanya navyo. Iyo umuntu amaze kwizera ivy'Imana yamuvuzeko, umva ategereza gushiraho urwego rumwinjiza mu isezerano, kuko kwimatanya n'isezerano ni urwego cambere rwo gukubita kw'ikidodo, ca kabiri ni urwego rwo kuduza ukwizera kwiwawe. Raba rero Gideyoni, ndashaka urabe ku murongo wa 17, twese tuharabe ku murongo wa 17. Umviriza, Gideyoni aramubwira ati, namba ngiriwe akagongwe imbere yawe, nunyereke
ikimenyetso kinyemeza ko ari wowe ubwawe uvuganye nanje. Nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri, nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishyura ati nuko ndakurorera gushitsa aho ugarutse. Nuko Gideyoni yinjiriwe, abaga isuguru y'impene, acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa, inyama azishyira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu gwavya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni, arabimushikanira. Maze uwo mumarayika w'Imana aramubwira ati abira izo nyama n'iyo mitsima ubishire kuri ico kibuye, ugisuke ko n'uwo mufa. Nuko abigira kuno. Maze umumarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aca akamangana n'iyo mazi. Maze Gideyoni acamenya ko yari umumarayika w'Uhoraho, aravuga ati ewe Uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe mbona nkubone. Maze aramubwira ati mpore, ntaco utinya, ntupfa. Imana ishimwe cyane gose. Gideyoni amaze gutsindwa, icambere amaze gutsindwa ku nsiguro zo kwiyerekana yuko ibitangaza vy'Imana vyagiyehe, byo gushaka gukondana Imana nkaho umenga Imana yarahindutse. Icya kabiri, amaze gutsindwa ku bintu by'urukurikirane bimubwira yuko ari muto, avuga yuko ari muto. Imana yihenze kumurobanura, yihenze kumucagura, ubwo yari gucagura uwo hejuru, yari gucagura uwo mu muryango. Imana iramubwira ati umviriza, nimba nshobora kubana n'abahambaye bagakora ibikomeye, niko nshobora kubana n'abanyantege nke bagakora ibikomeye. Igikomeye si imbaraga zabo, igikomeye n'umutahe wanje muri bo. Imana ishima cyane gose. Igikomeye si ivy'umuntu azi, igikomeye n'umutahe wanje. Kuko Imana ntiyigera ishaka gukoresha umutahe w'umuntu numwe. Imana yamishaka guhagarara mu mutahe yashize mu muntu. Aho niho habereye Imana. Imana ishima cyane gose. Kandi muze mugaragaze kura, Bibiliya itubwira ngo yafashe ngo ibinyantege nke ibihindura ibinyenkomezi kugira ngo imparamaze abanyenkomezi, yafashe ibipfu bishira hejuru kugira ngo imparamaze abanyabwenge. Siko Bibiliya ivuga. Raba rero namwe ati umutahe wanje urahagije. Gideyoni amaze gutsindwa, biboneka neza ko ukwizera kwari kumaze kuvuka. Ikintu ca kabiri yemeje ukwizera no kwimatanya n'isezerano, Bibiliya ivuga ngo okay, Mana wambwiye ko ndi umunyenkomezi. Imana ishima cyane gose. Wambwiye ko ndi umunyenkomezi kandi uri kumwe nanje. Icya kabiri, wambwiye ko uri kumwe nanje kandi nzoririka abamidiyani. Mu yandi majambo, amajambo yanje yose ndayafuse, ndatsinzwe, nemeranije na wewe. Kuba nemeranije nawe urwego rwa mbere ndakwizeye, ariko urwego rwa kabiri ntegerezwa gutanga ishikanwa ryo kwimatanya n'iri sezerano wampaye. Ntegereza gutanga ishikana kuko kukwizera ntibihagije, ariko ikigaragaza ukwizera kwanje n'uburyo nimatanya nico nizeye. Asifiwe Yesu. N'uburyo nimatanya nico nizeye. Ngo acagenda abwira marayika, tumviriza rero, asangwa ari we umbwiye, ngira ndagusaba ikintu kimwe gusa c'ikimenyetso. Nyemerera ndakuzanira ishikanwa uryakire. Niwamara kuryakira rero, ndaza kumenya ico nkora. Wa marayika aramubwira ati okay, sinihuta cyane, genda uzane ishikanwa ryo. Kuko cette fois rero sinshaka guharira kubera ko ishikanwa ryawe rigiye kwimatanya nico nakuzaniye. Mu majambo make, ishikanwa ryawe ryemeza ko wemeye noneho kwico nakubwiye nzogishitsa. Kwisezerano ryanje ari ukuri ku buzima bw'iwawe. Ubu rero ugiye mu rwego rwo kwimatanya nico navuze, ukoresha ikanwa. Ati ndarindiriye. Raba Gideyoni ngo acagenda mu nzu, abagishu isuguru, afata imitsima. Kuko kugeza uwo mwanya mubanze muvyiyumvire, Gideyoni ntiyari bwamenye ko reka aravugana na marayika w'Imana. Kuko uburyo marayika yaje ntivyagaragara ko ari marayika, byagaragara kuko yaje mu ishusho y'umuntu. Gideyoni avuga ati sawa, niwanyemerera kunyakirira iri shikanwa riraza kunyemeza ko nanje nakiriye ibyawe, nimatanije n'ibyawe. Gideyoni agenda arabaga, azana imitsima, asanga wa mugabo akimurindiriye. Aramubwira toke, urashaka ndakwakirira ishikanwa? Sawa, shereka ngaho. Acaramubwira ati fata izo nyama uzishire kuri iryo buye. Kuko buri munsi Imana yamikora ahantu yabonye igicaniro.
Imana ishima cyane gose. Aho yabonye igicaniro kuko isezerano ry'Imana iryubakira ku gicaniro, aramuga ati fata kuri iryo buye ubona, iryo buye utereke kwizo nyama, fata iyo mitsima uyishire ko, fata umufusukeko. Amaze gufata iryo buye akabishikako, Bibiri tubwira ngo marayika acafata inkoni abikozako. Amaze kubikorako, umuriro ucuva hega bene data. Muri ryabuye utongora bya bintu, umuriro buri munsi ni ikintu cerekana ko Imana yakirisha ikanwa ry'umuntu. Umuriro buri munsi ni ikimenyetso cerekana ko Imana yakiriye canke Imana ishimwe cyane gose. Ni kidodo Imana ikubitako mu kwizeza umuntu ko yamwakirisha ikanwa. Agikoza ko ya nkoni, Bibiri tubwira ngo marayika carakamangana. Gideon ati ndapfuye kubera yuko sinarinzi ko ndiko ndavugana no mu marayika uhoraho. Imana iramubwira ati mpore ntacuza kuba. Gideon ngo aca yubaka igicaniro kuri ryabuye nyene nk'ikibanza cyo kunywana n'Imana, kubera ko Imana yakirisha ikanwa ryo kwimatanya n'isezerano. Apartiri yaho Bibiri tubwira ngo aca yita kino gicaniro aho hantu Jehova Shalom, uhoraho niwe, kubera ko yakiriye ishikanwa ariko ntiyanyica kandi namudeda guce. Bisigura ngo ni Imana y'amahoro, ndonsa amahoro ku Mana. Apartiri yaho ugerageje kuraba Gideon ntiyasubiye gukekeranya Imana, ahubwo yatanguye kugendera mu vy'Imana yamusezeraniye. Kubera iki? Yagize amahirwe adasanzwe yo kwimatanya n'Imana biciye mu isezerano ryayo. Mvuga ibintu bitatu kugira ngo turangize. Icyambere, ntushobora kwimatanya n'isezerano utigeze uryemera. Ushobora kwimatanya n'isezerano utigeze wemera. Cyo ni ikintu cyambere. Urwego rwa mbere rwo kwimatanya n'isezerano ni ukubanza kwanza kuryemera. Niyo mpamvu ubona marayika nga yemeye amadiskussion yose ya Gideon kugeza amushikanye ku rwego rwo gutsindwa cyangwa rwo kwemera. Ntushobora kwinjira mu isezerano cyane kwimatanya n'isezerano utararyemera. Naco gituma reka ndakubwiza ukuri, mu bintu byose mu buzima ukwiye mu kwizera butakaje. Bene ibintu vy'imhemu ntibipimirwa mu bwenge, ibintu vy'imhemu bipimirwa mu mutima, kuko umutima ni utunze ukwizera. Aha mubanze munyumvirize neza bene data, mubanze munyumvirize neza. Iyo mvuze ko ibintu byose bitaja mu bwenge bipimirwa mu mutima, ntibisigura ko ikintu cyose gitegereza guhabwa agaciro kubera ko kidatahurika. Oya, ikintu cyose c'imhemu gitegeza kuba gifise urufatiro rwitwa ijambo, apana ibigumbagumba. Imana dufasha cyane gose. Gitegeza kuba gifise urufatiro rw'ikintu cyitwa ijambo. Kandi muri kana kubwiza ukuri, ikintu cyose kidakwije ivyabona bibiri canke bitatu sukuri. Hari igihe abantu kubera ko tuzi neza ko ivy'Imana bidaharirizwa, ko ivy'Imana menga bidaserangurika, abantu babiprofitiramwo bakatubwira ibitabaho. Muriko murantaroga bene data. Si kubera ko dufise ukwizera bisigura ko turi aveugle tugenda nk'intama. Oya. Kuko umuntu w'Imana ivy'ukuri byose bipimirwa mu mutima wiwe. Imana ishimwe cyane gose. Nico gituma ikintu kidafise ikibanza cyangwa udatahura mu mutima wawe giha umwanya. Murabitahura? Ndabaha akaro gasanzwe. Gideon ariko arahaririza Imana, hari ntamubona Imana yamukariye. Oya shengera, hari ntamubona Imana yamukariye. Kubera ko itamukariye, Imana iratahura urugezo rwacu rwo gutahura ko dushobora gutahura cyane tugize iki? Tutahura. Nico gutuma mu buzima reka ndakubwiza ukuri, hari abantu bashaka kuja amasengesho bakabwira ati Imana sinda gutahura, kandi Imana ntibarandure. Birabaho ntibibaho. Sinabwiye umugabo numvise muri no minsi yagiye imbere y'Imana arasenga ngo Mana ngo tuvugane nk'abantu b'abagabo. Kuva ryari wabaye umugabo nk'Imana? Ariko Imana irakura bati uko niko gutahura kwaye kugeze sinda kurandura. Hama umunsi watahuye ko Imana atari umugabo mugenzi wawe, ukavuga ati Imana ndatsinzwe mbabarira. Raba na Yobu yaraduza atanguye kuzana urubanza. Imana iramubwira ati Yobu asanga ufise urubanza ngo tuburane. Yobu yandika amadosiye azi imbere y'Imana ati ndaje tuburane. Imana ati sawa, ndashaka kukubaza Yobu, igihe narema isi n'ijuru wari uri hehe? Yobu ati igihe nafata ikiyaga nkagishingira iherezo imipfundikaza ariko ntirenge wari uri hehe? Yobu ati igihe nafashe intambwe nkayirema ikaba umwami w'ijamba wari uri hehe? Ati
igihe nafata imbogo nkayishiramo imbaraga mu mutonzi wawe ari hati iyo bati narizi ko afise urubanza ariko sanze ntazi uwo mburanye acabwira Imana ngo nari narakumvise ariko noneho ndakwibone. Imana ati kutsinzwe rero nawe ndakugiriye neza. Haleluya. Imana irashobora gutaha urugezo rwacu, nico gituma rimwe na rimwe kubaza ibibazo Imana sikosa. Muriko murandaraga bene data, nta nama banguruma ngo ibintu byose ni kama Imana irashaka yuko twinjira ibwina mu mitima yacu hama bireme conviction. Inosi ya buri munsi yuno munsi mumbabarire, inosi yuno munsi irafise ikibazo cyane gose, kubera yuko twebwe abakozi b'Imana kumenya ko dufise imbaraga turiko turazikoresha nabi. Ndamaze kumva abantu bashika kuri batatu, umuntu yagaragaza ukudatahura kwiwe, hama umuntu w'Imana agahaguruka ngo kubera ko utarakora tarivyo ko ndavuga ngo ndakuvumye kandi ndaboshe n'inda yawe ntugapfuvyaye. No, umva akariro gake nafire, twese turakura mu gutahura. Na Dawidi avango nkiri umwana none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yagize iki, sinamubonye habwe kubera ko narabipimye. Paulo akavuga ngo nkiri umwana navuga none umpore kuvuga gwana. Ugurura umutima wawe, aha urashaka kutabitahura ariko kumva umutima uguhesheje amahoro, kumva umutima uravyakiriye. Sisabaga bene data, kuko mwemu ategereza guherekeza ikintu akakivyazamo conviction mu mutima wawe. Ni buri munsi Imana ishobora gushira mu mutima, ni kenshi Imana ishobora gushira mu mutima wawe no mwibarabara, ukumva Imana avuga ati uyu muntu muramutse, hama mubwiye ukunuku mu mutwe uko bati ibi bintu birabaho, ariko umutima uko bati nije ndabikubwiye, mubwire ntibiragushikira, birabaho ariko mu mutwe bitaciyemo, ariko conviction uyumviriza hehe? Uyumviriza ngaha mu mutima. Gideon nakora ikintu kijanye no kwimatanya. Reka ndakwereke ni Ancien Testament presque yose igihe Imana itanze isezerano vyategerezwa kubaho rigaragaza ko isezerano rukuri umuntu akagimatanya naryo. Ndashaka tuje mu gice ca 13 aho nyene mu bacamanza dusome ku murongo wa 15 urabe ikintu kiri très important. Niyo tugiye guhereza 13 murongo wa 15 n'urupapuro rw'amajana 295. Ni nkuru yo kuvuka kwa Samusoni, muraza kuyisoma yose gwera ku murongo wa mbere muhira, ariko je shaka gusoma ku murongo wa 15. Maze Manoa abarira uwo marayika warati, ndakwinginze banzu uhagarare tukubagira isuguru. Uwo mumarayika waramwishura ati, nawe umpagaritse naco ndi burye kuvyo kujya vyawe, ariko namba ugomba kubaga ikimazi cyo kosa ugishikanira Uhoraho. Ariko Manoa ntiyari bwamenye ko ari umumarayika w'Uhoraho. Maze Manoa abaza uwo mumarayika w'Uhoraho ati, witwande kugira ngo ivyo wavuze nivyashika tuze kugushemagiza. Uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura ati, umbariziki izina ryanje ko ari izina ritangaje. Nuko Manoa yabira iyo suguru y'impene n'ishikanwa ry'ifu abishikanira Uhoraho hejuru ku gitandara, haca haba igitangaza. Manoa n'umugore wiwe babirorera, umuriro wo ku gicaniro kiriko urarabagiza uja hejuru. Wa mumarayika w'Uhoraho aduga muri uwo muriro wo ku gicaniro, maze Manoa n'umugore wiwe babirorera baca barapfukama barunama. Aya ari kigihe marayika yaje kububwira Manoa, tumviriza. Ubwa mbere yaje abigira umudamu wiwe, Manoa ntiyavyizera, hama ababwira ati, madamu uyo marayika ni wagaruka uzogaruka umpamagare. Manoa asenga Imana ngo uwo muntu azogaruke, hama abonekera wa mudamu acagenda hamagara Manoa umugabo wiwe, aramubwira ati wa muntu yaje. Acaramubwira ati sawa, hama aramaza ngo mbega ivyo wabwiye uyo mudamu, wabwiye ngo uyo mwana niyamara kumusama azagire gute? Hama Bibiri tubwira ngo Manoa asura kumubwira vya bindi, ntazanywe vino, ntazamwe bw'amushatsi, ibindi bitandukanye. Hama caramubwira toke, ubu rero ivyo wavuze ndavyemeye, shaka kwimatanya n'iryo sezerano, wonyemerera nkakuzanira ishikanwa. Aramubwira tega jewe simfungura ivyo uvuze, ariko shaka kubishikanira Imana. Sawa. Manoa icatumye azana ishikanwa kwari kwimatanya n'iryo sezerano ko agiye kuvyara umwana w'umuhungu mu kiringo yari amaze gusaza ataravyara.
ishikanwa ni urwego rwo kwemezanya ko wimatanije n'Ivy'Imana yavuze kandi ugiye kubirorera. Kwimatanya. Hama arambwira ati sawa genda uzana, agenda baga ya mpene, agenda azana bwa butsima. Ako kanya ngo marayika haca haturuka umucanwa ngo aca dugira muri wa mucana. Nahanyene yari Yesu imbere yo kwaza mu mubiri. Manoa barapfukama barunama, ariko ugerageje kuraba igihe cyose Imana itanze isezerano jinjiza umuntu mu kugirirwa neza. Imana ishimwe cyane gose. Jinjiza umuntu mu kugendana n'Imana mu rwego rwo hejuru. Uburyo bwo kuryimatanya naryo nishikanwa. Uburyo bwo kwimatanya n'isezerano ni ikintu bita ishikanwa. Imana ishimwe cyane gose. Imana ishimwe cyane gose. Shakurabe nzobereka uku kwezi kose imbaraga ziri mu ishikanwa ryo kwimatanya n'isezerano. Nico gutuma abanza kwanza ufata ubuzima bw'iwawe. Uburyo bwo kwimatanya n'isezerano biciye mu ishikanwa ntibitegerezwa kurongorwa n'ibigumbagumba bakirisu bene data. Uriko murantoraga bene data. Ntibitegerezwa kurongorwa n'ibigumbagumba kuko Imana ntikorana n'ibigumbagumba. Imana ikorana n'ikintu citwa umutima. Imana ishimwe shengero. Ndiko nababwira ngo Imana ntigera ikorana n'ibigumbagumba. Imana ikorana n'umutima. Kuko mu mutima niyo harimo kunywana n'Imana. Mu yindi mvugo ya kabiri, umutima niwe wakira revelation. Nimba umutima ariwo wakira hishurirwa, iyo wubatse hejuru y'umutima, mpwemu yera hejuru umutima wawe wagihagazeko, kirashobora kudeclencher ibitangaza. Ariko igihe wugaye umutima ukagendera mu muyoboro w'umutwe, urashobora kutabona resultat positif. Inaco gituma igihe cyose bisaba ko umuntu yimatanya, ikintu cyambere ategerezwa gukora, ategerezwa gusenga ngo yumve ico mpwema avugana n'ubuzima bwiwe. Urabitahuraga bene data? Kuko Imana nikorana n'ibigumbagumba. Imana ikorana n'umutima, kuko isezerano ryose ritegezwa kudeclencher igitangaza mu buzima bw'iwawe. Imana iribika mu mpwemu yawe kugira ngo mpwemu yere aricanire uritahure. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kugendana n'Imana mu buryo bwo gushikanira Imana. Ntidutegerezwa kurongorwa nuko abandi babikoze. Ntidutegerezwa kurongorwa nuko abandi babitahure. Dutegerezwa kurongorwa n'ubwimbike bwo kunywana n'Imana. Imana yavyaye mu mitima yacu, akaba arico natwe dukora. Ndabitaraga bene data. Kuko abantu bagendera mu rwego rw'ibigumbagumba ntibashika kure. Kuko ibigumbagumba birashobora gushiraho urwego rwa maonyesho. Ibigumbagumba birashobora gushiraho urwego rwa kamenyere. Ndabakaruro gasanzwe. Nyina wa Samweli, Hana, ntiyamaduga ishiro. Oya ntiyamaduga ishiro. Ntiyamasengera umwana. Niyamatanga amashikano. Ariko muravye umunsi yashize kamenyere hasi, turamubona neza ku mutwaro no kumva ico Imana yateretse mu mpemu yiwe. Byamuzanye ku rwego rwo kurambirwa situation yarimwo. Turamubona avyagiye ku gicaniro, ariko arapfukama ntiyitaho n'umuherezi. Aravuga ati Mana umviriza rero ndakubwira ikintu. Ni wumva gusenga kwanjuka mu mwana w'umuhungu nzomuguha. Imana ishima cyane gose. Mbega uyo mwana ntiyaramukeneye. Ntiyaramukeneye kuja kumwereka Penina. Akamubwira terego wavuze ngo ndingumba ariko naravya, ariko batumviriza rero ndamukeneye, ariko ndazi kumukeneye kundusha. Rero nzomuguha abe inkuka abo wa mbere, kandi nta mushatsi nzopfa ndamumoye. Uwo munsi nyine turabibona neza no muherezi yaramubwiye ati reka kaboregwe. Arambwira ati nariko ndaboregwa, nariko ndasuka amajojwa. Umuherezi ati uhoraho Imana nserukiye akugirire neza. Wa mugore acaragenda roga, ati Imana yumvise kandi umuherezi abishize ku ikidodo, acaragenda roga, arihanagura, aragenda arafungura. Ngo ashitse muhira biracama. Kubera iki? Umutima warakiriye hishurirwa. Haleluya, haleluya. Utegerezwa kugira hishurirwa rirongoye ubuzima bw'iwawe, kandi hishurirwa ritegerezwa kuba rihagaze ku rwego rwo kumva ico mpwema avugana n'umutima w'iwawe. Iri jambo ndiko ndigisha nga twese turaryumva, ariko umuntu wese afite umutima wuguruye mpwema ararimuhishurira ku rugezo rwiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Nico gituma mu kugendana n'Imana namanda babwira kirazira gushira mu ibigumbagumba. Waruzi ko ushobora kuza mu rusengero ukagwana umutima, ijuri kakubwira ati shikanira Imana, ariko kumva umutima ukubwira ati ivyo ugiye gukora ntivyemewe. Nagira ndakubwire my friend, reka izo ntambara, hagarika gushikanira Imana.
banza kwanza ufanze ufukama ati none gamana ko ari wowe uzi ivyo wampaye vyakwe urashaka ko ndagushikanira iki. Ni vyiza ko tugera ku rwego rwo kureka Imana ikishikanira mu vyo dufise. Imana ishimwe cyane gose. Wowe ugakubita ko ikidodo mu vy'Imana yemeye kurusha yuko wewe urongora ishikanwa ryawe. Allo? Biroroshe kurongora isafuriya yiwawe kuko isafuriya yiwawe yuzuyemo ivyo ushaka. Ariko biragoye kurongora ishikanwa kuko utazi umutima w'icyo Imana ishaka. Ariko iyo umaze kumenya icyo Imana ishaka, kirashobora kurongora igitangaza kiza mu buzima bw'iwawe. Igihe wamaze kugikora, nico gituma umuntu yakaragendana n'Imana, ategeza gutsinda rutine, ategeza gutsinda ibigumbagumba, ariko agahagarara mu kurongorwa n'umutima wiwe. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugira ngo dusome muri Bibiliya aho Imana ivuga ngo amashikanwa yanyaranukira ndayazinutswe, wibaza ko batariko baratanga amashikanwa, ariko bariko bayatangira hanze y'umutima Imana igira iki. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Turiko turajanaga bene data. Nico gituma urwego rwo kwimatanya rutegeza kurongorwa n'urwego rwo kwiyegura. Haleluya. Utegeza kurongorwa n'urwego rwo kwiyegura, kuko urwego rwo kwiyegura rumaze kugurura umutima. Uko umutima uvyibuha ni ngombwa umenye ubugombe bw'Imana ku buzima bw'iwawe. Kuko munyumvirize neza bene data, haleluya, haleluya, haleluya. Reka ndagusaba uzamura ikiganza cyane ndakubwira ikintu kimwe. Tahura samashikanwa yose are mu rwego rwo kuzamuka. Hari amashikanwa abyagwa no guhishurirwa agushiraho ingazi yo kuzamuka, kandi amateka y'ubuzima bwawe agahinduka. Nico gituma umuntu agendana n'Imana ategeza kwimenyereza kugira ubuzima busenga, kugira ngo Imana yitorere mu byafise. Sinzi ko ari umuntu areka aranyumva. Kugira ngo Imana yitorere mu byo ufise, kuko ico rwego rudashitseko urashobora kurongorwa na kamenyere. Ugasanga iyo uri muhira turumva umunsi nza gushikanira Imana, nza gutanga amashikanwa, reka mfata akajana karinga kugira ngo sinze mu nzu y'Imana iminwa misa. Reka ndakubwiza ukuri, ariko umuntu wese w'Imana ategereza kujya witegura samude ukavuga ati impuzu nzokwambara, ibirato nzokwambara. Utegereza no kwitegura ati ishikanwa nzotanga, ishikanwa nzotanga. Mana ndagushikanira iki? Iyi ndwi yamezagiye muri uru rwego, iki Imana ishize mu mutima. Hari igihe izokugerageza ibitandukanye n'ivyo ushaka, umvira harimo igitangaza mu buzima bw'iwawe. Haleluya. Haleluya. Ubwo niko rwego rwo kugendana nande n'Imana. Ishikanwa ryo kwimatanya n'isezerano. Nyumvirize neza, rikwinjiza mu isezerano ariko rigukura mu rwego rw'ibigumbagumba rikagushira mu rwego rwo kwizera. Ni nkaho ufashishe isezerano ukavuga ati ndarikuye hariya, ubu nimatanije naryo, ndemeye kwisezerana ry'iwanje. Ndemeye kwisezerano ry'amagara meza ry'iwanje. Imana ishimwe cyane gose. Ndemeye kwisezerano ryo kugenda ryo gutungishwa n'Imana ry'iwanje. Ndemeye kwisezerano ryo kujabuka ari ry'iwanje. Ndemeye kwisezerano rya excellence ari ry'iwanje. Narikuye kure nimatanije nari. Iryo shikanwa rero ntiritegezwa kurongorwa n'ibigumbagumba, ritegezwa kurongorwa na mpwemo mu mutima w'iwawe. Umwami Imana aguhumugisha. Narivuze ngo umwami Imana aguhumugisha. Irembo.